Ndongera ndabaha ikaze mwebwe mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu turiko turabategurira nga kuri no monesha kure yacu ari na yanya Bruno News TV imbonesha kure imwe rodende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru ariko aravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino kwisi ikaze mu makuru yo kuri no munsi nyine kwa gatatu kwigenekerezo ya karindwi ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 ndaza kubamenyesha yuko mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi abanyagihugu barakomeje kwiyamiriza ibikorwa by'imbonerakure. Imbonerakure zirasanzwe ari ugwaruka agumugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD barakomeje kugaragaza ibikorwa rero bitari byiza bigendanye n'ibikorwa byo gutera ubwoba nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Mu ntara ya Bubanza rero imbonerakure ziriko zirateza ubwoba imbere y'aya amatora y'abagenama b'amakomine ndetse n'ab'imitumba nkuko bigaragara ndetse n'abashinga amateka azaba mu kwezi gutaha ukwezi kwa ruheshi. Hari bamwe rero bama biyamiriza ibyo bikorwa bakavuga yuko nyine bitari bikwiye mu gihe bamenyesha yuko igihe cyose yegerejwe amatora cyangwa yemerejwe amatora mu Burundi usanga imbonerakure ari zimwe mu bantu bariko barahungabanya umutekano w'igihugu nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turagaruka kandi ku kwiyamiriza cyangwa se imyidogo ya Uprona umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi nyine aho nawe rero nyine uri mu bazitaba amatora y'abashinga amateka n'abagenama b'amakomine. Amakuru avuga yuko ngamu cy'ibitoke nyine Uprona iri kwiyamiriza nyine cyane cyane ikumigwa y'abanywanyi bayo ku biro by'amatora n'ibikorwa rero nyine by'iterabwoba cyane cyane biriko birakogwa n'imbonerakure kuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turagaruka kandi ku majambo aherutse gutangazwa n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda bwana Ambassadeur Olivier Nduhungirehe aherutse kumenyesha yuko ibigendanye no kuzahura umubano w'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda bikomeje ariko amenyesha yuko bikomeje kugenda biragorana kumva zuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeza kugenda arakoresha imvugo zitari nziza akomeza kugenda aradobya ibiganiro. Mu nyuma y'iko rero uyu Everest Ndayishimiye aherutse kugenda arakoresha amajambo agiye atandukanye amajambo atari meza cyane cyane amajambo yumvikanye ariko arakoresha ubwo yari mu kiganiro n'umumenyesha makuru wa BBC Gahuza Miryango ndetse na nyuma yaho aza kugenda aragaragara mu kindi kiganiro cyane cyane ikiganiro yakoranye na televiziyo ya Faransa izwi nka France 24 aho yaje kugira byinshi atangaza nabwo akavuga yuko afise amakuru yizeye azi neza yuko nyene igihugu cibanyi cy'u Rwanda cya kiriko kirategura kuba cyo mugabaho ibitero kugeza no mwanya. Hari amakuru menshi akomeje kugenda ariko aravugwa nyine cyane cyane kubigendanye n'ivyo biganiro bigendanye no kuzahura umubano w'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda. Ndabibutse yuko nyine mu ntango z'ukwezi kwa mu ntango nyine z'umwaka wa 2024 aribwo Burundi bwarafashe ingingo yo gufuta imipaka yose yo ku butaka isanzwe irabahuza n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda kumvo z'uko Burundi bwama bwiyamiriza cyane cyane icyo gihugu nyine kuba kiriko kirifatikanya na bamwe mu basanzwe barahungabanya umutekano mu Burundi barimwe rero n'abahunze muri 2015 aho nyine hariko haraba nyine harageragezwa itembagazwa ry'ubutegetsi bw'umwisi Petero Nkurunziza nkuko biboneka gushika no mwanya rero nyine Everest Ndayishimiye aracyabishimangira agaca agaragaza neza yuko nyine ibibazo bigendanye n'umutekano bikomeje kugenda bigaragara cyane cyane akanamenyesha yuko u Rwanda rwaba ariko rurategura kwinjira cyangwa gutera Burundi rurifashishije umariro gitabara nkuko rwifashishije M23 mu gutera Kongo. Ibingi bari ku Rwanda rurabyiyamiriza wivuye inyuma. Ikaze rero kuri mwebwe mwese tugaruke kuri aya makuru yose ariko aravugwa muri uno mwanya. Shimira bakomeje gupyonda kuri sabone, shimira bakomeje kudukurikira no kubana natwe abari ngaha mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura abari Gitega abari mu Cibitoke abari mu Kayanza abari Bururi no mu bindi bice bigiye bitandukanye mu bisagara bigiye bitandukanye no mu micungararo y'ibyo bisagara mwese ndabahaye ikaze ndetse ndabifuriza kumererwa neza cyane. Ari ubwa mbere ngaha rikanda gusubira kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwege kandi mutwumviriza
muri mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko abari no mu makungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze. Ushobora gutanga ivyumviro vyawe kandi unyuze nga muri komantere kugira ibintu bice biramera neza canga ibintu bice biragenda neza cyane. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Ambassadeur Olivier Nduhungirehe araherutse kwiyamiriza ibikorwa biriko biragaragara nyene cane cane ku burongozi bw'igihugu c'u Burundi, aho amenyesha yuko ari bimwe rero mu bintu bituma ibigendanye no gushira mu ngiro ibikorwa cyane cyane bigendanye no kugarukana amahoro no kuzahura umutekano cyane cyane hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi vyama bikomeza gutosikara. Mu nyuma y'uko rero hakomeje kugaragara ibiganiro bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga ku mvo zo kugira ngo impande zombi zirabira hamwe rero ingene zokongera gusubira kumera neza mu bigendanye n'imigenderanire. Murazi neza yuko u Rwanda rero nyine rwarafashe ingingo yo gufuta plutôt u Burundi bwarafashe ingingo yo gufuta cyangwa kugara imipaka yo ku butaka isanzwe irabahuza n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda ku mvo zo kutumvikana ndetse n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, aho bama baravuga yuko nyine u Rwanda ngo rwaba rubitse cyangwa ruracumbikiye bamwe mu bagerageza guhungabanya umutekano w'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi ngibi ariko nyine abategetsi b'u Rwanda baravyiyamiriza bakavuga yuko ivyo ngivyo nyine atari ibintu biri ukuri, ariko kandi u Rwanda rukamenyesha yuko ahubwo Burundi bwama bukomeje kugenda burifatikanya n'imihari imwe n'imwe nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. U Rwanda niyo ry'umunwa mu kugaragaza neza yuko ingabo z'u Burundi zama ziriko zirakorana na cane cane n'igihugu ca Republika Rusange ya Kongo mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umuhari M23, cyane cyane ibikorwa nyine bigendanye no kwifatikanya n'umuhari wa FDLR ugizwe n'abasize barakoze jenoside canke abanyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 nk'uko vyoma bigaragara. Aya majambo yama aravuga gutya biremezwa neza ko atakiriwe n'ubutegetsi bw'u Burundi uko bigaragara, aho bamwe rero mu bategetsi b'abarundi bavuga yuko u Rwanda ariko rwoba nyirabayazana kumva zoko rutariko ruratanga abo bantu bagerageje nyene gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 nyene. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Ambassadeur Olivier Nduhungirehe ku gihugu c'ubanyi c'u Rwanda yaratangaje ko ibiganiro bigamije kuzahura umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi bigikomeje icyakora ngo biriko biradindizwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyine ukomeje kugaragara mu mvugo zibasira igihugu c'u Rwanda nk'uko biboneka. Ibi yarabitangaje nyine mu kiganiro inkuru makuru nyine ca RBA ni ku kigo cy'igihugu cy'ikimenyesha makuru ngaho nyine muri icyo gihugu cy'ubanyi c'u Rwanda kwigenekerezo ry'icumi Werurwe 2025 intumwa rero zirakora mu bigendanye n'igendereza ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'iz'u Burundi zarahuriye mu ntara ya Kirundo mu gihugu cacu c'u Burundi, maze ziraganira ku bibazo by'umutekano byarateje umwuka mubi nyine mu mubano w'ibihugu byombi kugira ngo bace nyine barabistorera inyishu. Imwe rero mu ngingo ikomakomeye cyane zaraganiriweho icyo gihe nukuba nyine Burundi bwofungura imipaka nyine yabwo n'u Rwanda bwafunze nyine muri Mutarama cyangwa mu kwezi kwa mbere 2024. Uyu mushikiranganje Olivier Nduhungirehe yaravuze yuko kandi ibyo biganiro bigikomeje ndetse niyahuye nyine na mugenzi we nyine u Burundi bwana Albert Shingiro nyiburigiye nyine baragaragarizanya ubushake bwo rero gukemura ikibazo kiri hagati rero y'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo bibane neza nyine bace baragira imigenderanire myiza idatosikaye. Ati ariko rero ikibazo turagira nuko rero rimwe na rimwe umukuru w'igihugu c'u Burundi nyine acaratanga ibiganiro mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye mpuzamakungu agaca arashinza u Rwanda rero bikaba bitudindiza mu byo rero nyine twifuza. Ntabwo ari abanyarwanda gusa rero nyine n'abarundi barifuza yuko nyine imipaka yokugururwa nyine umubano mwiza ugaca urongera kumera neza. Kugeza ubu mu Burundi hari bamwe rero bidogera kuba rero imipaka yarugawe bigatuma nyine abarakoraga urudandazwa njabukambibi nyine ruratosekara ku buryo bibateza uruhombo rukomeye cyane, biragatuma ubuzima bwabo nyine buba buzimbye cyane. Uyu mushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Olivier Nduhungirehe yaragarutse ku biganiro perezida Evariste Ndayishimiye araheruka kugirana n'ibimenyesha makuru rero mpuzamakungu birimo cyane BBC ndetse na televiziyo ya France 24 nyine,
aho yarumvikanye yongera gushinza u Rwanda nk'uko bigaragara, aho yashinzaga u Rwanda yuko nyine rushaka gutera igihugu ciwe, ibintu rutahwemye rero kugaragaza ko atashingiro bifise nk'uko biboneka. Ati bivuze yuko kandi ivyo biganiro bitudindiza, ariko ntabwo rero bizaduca intege mu gushaka amahoro rero, amahoro n'u Burundi, nuko rero nyine umubano wokongera kuba wumera neza cyane. Kugira ngo ivyo bigerweho nyine uyu mushikiranganji yaravuze ko u Rwanda rwifuza ko impande zombi nyine zakomeza gukorana mu rwego rw'umutekano, ariko kandi n'imvugo rero zibasira ikindi gihugu ku mpande zombi nyine zigaca ziragabanyuka canke zigaca ziravaho. Ati cane yuko izo mvugo ziba rero zidashingiye nyine ku kuri. Iyo uvuze ngo u Rwanda rurashaka gutera u Burundi, ivyo ntabwo bishingiye nyine ku kuri, n'abarundi ubwabo nyene barazi ingene u Rwanda rutifuza kubatera. Twifuza yuko kandi izo mvugo zagabanyuka kuri buri ruhande nyine ku Burundi, hanyuma nyine tugakomeza gufatikanya. Igihe nikigera ibiganiro bizoca biramera neza cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, tugakomeza gufatanya mu kugira ngo turabire hamwe rero ingene twoterera inyishu ivyo bibazo byose. Mu ntango z'uyu mwaka wa 2025 nibwo rero guverinoma y'u Burundi yarugaye, nk'uko bigaragara mu ntango za 2024 nibwo yarugaye by'umwihariko imipaka yose irabahuza n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Hari mu nyuma y'amarenga nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yari yaciye mu ijambo risozera umwaka wa 2023 ko rero ashobora gufunga imipaka rero ihuza igihugu ce ndetse n'u Rwanda, nyuma yo kurushinza nyine gufatikanya n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwiwe nk'uko biboneka. Ni ibirego u Rwanda rero rwarateye utwatsi, ruragaragaza ko atashingiro bifise, dore ko nyine n'ibice Red Tabara nyine yaranyuzemo iratera u Burundi ataho bihuriye n'igice u Rwanda rwoba ruherereyeho. Nyuma yo gufunga rero iyo mipaka, Evariste Ndayishimiye yaragiye agaragara mu mvugo zigiye zitandukanye ziribasira igihugu c'ubanyi c'u Rwanda ko rero rushaka gutera igihugu nyine cabo, nyamara u Rwanda rugaca rubihakana rugaragaza ko nyine atashingiro bifise ivyo bintu. Ibi bintu ubwabyo bamwe rero mu bakurikiranira hafi ibigendanye n'umutekano ndetse cyane cyane abakurikiranira hafi politike y'u Burundi baremeza neza yuko Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bantu bakomeje kugira ubwoba umuhari M23, nyuma yuko uyu muhari ukomeje kugenda urasatira ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ngaha muri kino gisagara ca Bujumbura, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Bivugwa yuko rero ingwano iriko irabera nga muri za Kamanyola mu gishobora kuba ayogera nyine nga mu gisagara ca Uvira, birashobora gutera nyine akaga gakomeye cyane kuri buno butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye mu gihe busanzwe nyine burajegajega. Ibi byaratumye Evariste Ndayishimiye akomeza kurungika ingabo nyinshi nyine muri kiriya gice, kumva zo kugira ngo babashe kuba barabira hamwe rero ingene bokingira igihugu c'u Burundi nk'uko bigaragara. Cibitoke nyine mu gihe hegereje amatora y'abagenama b'amakomine y'abashinga amateka, umugambwe UPRONA uratabaza mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira rero uburengero bw'u Burundi. Uwuserukira muri iyo ntara nyine ariyamiriza ikumirwa ry'abanywanyi bawo nyine ku biro vy'amatora hamwe rero n'iterabwoba bakoregwa, kubwiwe nyine n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, by'umwihariko urugwaruka ruzwi nk'imbonerakure. Arasaba yuko nyine hoba amatora adakumira kandi nyine arimwo umuco, cane cane amatora atarimo igipfungu cyinshi nk'uko biboneka. Amezi abiri nyine nk'uko biboneka imbere y'amatora, imishamirano iguma nyine yiyongera mu ntara ya Cibitoke. Umukuru w'umugambwe UPRONA muri iyo ntara yitwa Stani Iranyibutse yariyamije nyine nk'uko bizoma bigaragara ikugwa ry'abanywanyi b'uwo mugambwe nyine ku rutonde z'abagize ibiro by'itora, nyine ibyo abona yuko nyine ariho nyangwa ryo hejuru ry'itegeko rigenga amatora yimirijwe nga mu Burundi. Mu nama yabereye rero muri zone Rugajo muri komine Mugina, Iranyibutse ari n'icegera nyine c'urongoye uwo mugambwe mu ntara nshasha ya Bujumbura muri UPRONA, nyine yaradomye urutoke cyane cyane kuko utubahiriza ingingo ya 4 y'itegeko rigenga amatora. Kubwiwe nyine nta munywanyi n'umwe nyine wa UPRONA ari ku rutonde ku ntonde z'abantu bashinzwe rero bashizwe ku
ku biro vy'amatora canke base bazaca baratoresha canke barabira hamwe uburyo amatora aba ariko aba aragenda nk'uko bigaragara. N'ikumirwa kandi ririko riragaragara ati ntidushobora nyene kuvuga yuko ariko uriko urategura amatora yizewe, uriko urakura mw'ihiganwa imwe rero nyene mu migambwe, niko rero yatangarije imbere y'abanywanyi biwe nyene biboneka yuko ashavuye. Mu gihe ngaha mu Burundi amatora ariko arategurwa, benshi bemeza neza yuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uguma uzanamwo igipfungu cinshi, ku buryo biboneka yuko aya matora boba bashaka kuzoyiharira. Abanywanyi bacu bama nyene bagirwako iterabwoba n'igitsure buri mwanya uko ibihe nyene vyifashe, ntawo kwitega nyene amatora niko yongeyeko. Kuri ivyo nyene iranyibutse asaba umugwi nyene w'igihugu ujejwe gutegura ndetse no gutunganya amatora mu Burundi seni gukora vy'ukuri nyene igikorwa cawo ndetse no gutunganya amatora adakumira kandi arimwo rero umuco. Turasaba seni gukora idahengama nyene umugambwe wese nyene urahabwa amajwi waronse koko mu masandugu nyene y'itora niko yama aragaragaza. Nubwo rero hari ingorane abanywanyi b'umugambwe UPRONA rero bari muri iyo nama berekanye ishyaka rero ryabo. Turiteguye neza umunsi w'amatora nyene tuzokwerekana uburemere bwacu, niko rero bavuze. Imyidogo ku mabi nyene akogwa muri iki gihe hegereje amatora aguma yiyongera, imigambwe myinshi cyane ivuga yuko hari iterabwoba ryinshi, abantu bahagarikwa nyine bakabuzwa imirimo n'inzego zijejwe umutekano zigakoresha mu kuburabuza amanama ya politike. Ivyo bimenyetso birateye amakenga, biratuma kandi abantu benshi babona ko urubuga rwa politike ruriko nyine rurata agaciro, ndetse abantu bamwe na bamwe bakaba bariko baridogera ibintu biriko birakogwa na CNDD-FDD nga mu Burundi. Mu gihe rero ikirangamisi c'amatora gitomoye, iyo mishamirano nyene yerekana ko rero imyamamazo izoba irimwo rero imishamirano muri iyo ntara ihana urubibi na RDC. Abakurikiranira hafi rero ivya politike basaba ko rero hoba ingingo zo guhumiriza nyene kugira ngo amatora azobe mu muco nk'uko bigaragara. Hari bamwe rero bavuga yuko nga mu Burundi ibigendanye no kutihanganirana cyane cyane ku vyumviro vya politike ubwavyo vyama birakomeza kugenda biratera ibibazo biremere cyane. Amakuru akomeza kugenda atugera rero nyine akaba agaragaza uburyo nyine ibintu bikomeza kugenda birazamba, ibintu bikomeza kugenda birafata indi ntera nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Rutana kuwa mbere ihari kwigenekerezo rya 5 Rusama 2025 ibara ryarahungabanyije nyine impunzi zo mu nkambi ya Musenye mu ntara ya Rutana mu manuko bushira rero nyine ubuseruko bw'u Burundi. Nkuko bigaragara amakuru avuga yuko haratowe ikiziga nkuko vyoma bigaragara. Umuyabaga akiri muto cyane nyine umunyekongo azwi ku izina rya Fideli nyine iciziga ziyo caratowe kireremba mu ruzi rwegereye nyine iyo nkambi inyuma y'imisi ine nyine abuze irengero nkuko vyuma bigaragara. Uwo muyabaga kandi imyaka yiwe ntiyatomowe neza nyine yari yabuzwe kuri uyu wa kabiri nyine nkuko bigaragara kuri uyu wa kabiri uheze. Umuryango we nyine uramaze kumubura waratabaje abanywanyi nyine cane cane mu nkambi, ubwo nyine abanywanyi nabo mu muryango we nyine baratanguye kurondeza bifashishije nyine n'iyindi migwi ifashafasha nyine mu kurondera ababuze irengero nkuko bigaragara. Mu nyuma niho rero ikiziga c'uwo munyabaga caratogwa nyine kigomye mu gashamba kare impande y'ugo ruzi. Ikiziga ciwe nyine twaragisanze kiriko kirareremba gifashwe n'ivyatsi. Uwo mwanya vyari ibintu rero bibabaje cane, niko rero bivugwa n'umwe mu bagize iyo migwi nyine yariko irarondera uwo yari yabuzwe irengero. Haraciye nyine igihe impunzi y'umunyekongo nkuko bigaragara impunzi z'abanyekongo zinjira mu Burundi nyine ku bwinshi kumvo z'uko hakomeza kugenda araba ingwano mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane muri Kivu y'amajyepfo ndetse no muri Kivu y'amajyaruguru. Ariko abarundi benshi barahungira nga muri kino gihugu c'u Burundi nyine
ku mvo zo kugira ngo nyine barabira hamwe uburyo umutekano woca uramera neza. Kugeza ubu ariko abarundi benshi barakomeza kugenda barafata izi mpunzi z'abanyekongo yuko nyine ibikomeje kugenda biragaragara bashobora kuba ari nk'intasi ziremereye cyane. Amakuru atugeraho muri uno mwanya arasigura ndetse akanagaragaza neza yuko intambara ikomeje kugenda iraba canke intambara ikomeje kugenda irategurwa, cyane cyane ishobora kuzotuma izo mpunzi zirahura n'ibibazo bikomeye cyane. Imbonerakure zirakomeje kugenda cyane cyane zibasira abo banyagihugu, cyane cyane b'impunzi, zikabamenyesha yuko boba ari intasi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo nyine mu misi iheze araherutse kugendera izo mpunzi azizaniye n'agafashanyo, arazizeza yuko umutekano uragaruka vuba nyine zigaca ziragaruka muhira canga se mu bisagara zaraturutsemo. Kugeza uno mwanya ibibazo by'impunzi biracyari byinshi ku mvo z'imigwano iriko irabera muri Kamanyola ndetse no mu gisagara ca Uvira. Ibi byose turakomeza kugenda tubibakurikiranira, tugaruke mu kanya.